kubera Imana irafise ubuhinga itunzemwo abantu, kandi inzira abandi bacamwo babanje kwiba wewe ukayicamwo ataco wakoze. Ibyo abandi baronka babanje kugiranira nabi wewe ukabironka ataco wagize. Yesu arahambaye. Turakeneye ubwenge bw'Imana kuturangira inzira ducamo, kuduha kuba muri ino si. Haleluya. Mbega hoho ibyo ko abandi babikora bagakora ibyo byose by'ingene umubiri wishima kandi wishakira ibintu, mbega none byogenda gutenga umuntu atahure kw'ibyo bidakorwa? Ko benshi babikora babundabunda, abandi bakabikora buzuye isoni, abandi bakabikora bicuza, abandi akaborega uyu munsi akarara ababaye ko yaborewe, akarara ababaye ko yamaze amahera yiwe, bukeye mu gitondo aravye mu mifuko yamuheranye, mugabo ejo si wabona araronsa yandi. Ubwo bwenge bubura ngo umuntu aguma akora ivyo yanka, nibwo Imana igomba kuduha. Mwaka uheze ku munsi wa Mungu wa mbere, Imana yampaye ijambo ryayo yarivuze washinze intahe Yosuwa 1:9, ariko jihari mudodo agace gatoyi k'uwo murongo mu rurimi rw'igifaransa ivuga ngo je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai point. Sinzogukira, sinzogusiga wenyene. Nararondeye ahantu hose riri maze kwikangura, hanyuma numva ntanguye kwiyumvira Imana, ntanguye kumbwirira ijambo kugira ngo uyu mwaka nzohura n'ibintu bikomeye. Numva ntangura kwisengera rero, ndavuga Mana kugira undungikire ijambo riremesha gutya, numva ndakwinginze umfashe, ego ribe gutyo, mugabo kandi numva nashaka kuzohahamuka, numva nashaka kuzohura n'ibintu bingoye, ndagusabye umfashe. Yarabikoze. Jewe uyu mwaka sinzi ahantu Yesu yanyegeje, mugabo uyu mwaka meze nk'umuntu yinjijwe ahantu imvura ikagwa hanze nawe araho yugamye. Wambereye umwaka ndabyimvira ko asanze ngira mvuge ngo wambereye umwaka uruti yindi, cyasanga iryo jambo maze kurivuga kenshi no ku yindi myaka, canumva ntahuye ko ari Imana ituvana mu bwiza tujana mu bundi. Abashobora kubyakira mu byakira. Ibintu ntibitegerezwa kuba byoroshe, ahubwo Imana yacu niyo ibiprena en charge, iduprena en charge, niyo ibifata mu minwe ikabikontrola ubuzima bwacu. Kandi nico gituma imvura yaguye hariho abantu batanyagirwa. Imana ishimwe cyane. N'izuba ryatsi hariho abantu badasatagurika imibiri, hariho abantu batagira amaga muci. Rero no kuvuga ngo ibintu byose bigenda uko byogenda, ababa bari mu buryo no mu karyo ko gukingirwa bazorushirizaho gukingirwa. Imana ihabwe icubahiro cyane. Dusangire umwaka mushasha mwiza. Ijambo ry'umutwe twahawe muri byinshi duhabwa, abantu bashoboye kuhaba tariki 31 mw'ijoro kuva saa 10 twari dusiga ikorane. Ubwo abantu batakunze kunyagirwa ndibaza ko ataco bashoboye. Hanyuma byagenze neza, turashima Imana. Mu majambo rero twahawe ngenderwa ko uyu mwaka harimo ijambo rimwe tuza gusangira,
hanyuma kandi n'ejo byagenze neza mwanya munini cyane matinale yaheze 3:30 ngira ngo n'iminota nka 15 mpemu yera yabanye natwe turashima Imana itadusiga twenyene iyo dukoranye kandi abapfukamye bari muri position y'intege nke ariko barindire bahagurutse ntuzomenya abo bari manishimwe abari bahagaze bazotemba abari bapfukamye bahagaze barabwiwe muri matinale y'indwi y'umwaka duheze umwaka dusengera umwaka ukurikira indwi iheze ku munsi wa mbere wa matinale yaho twarabwiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge nimuje mu mosha mabi ariko ijambo ry'umutwe ryavuga ngo mube maso musenge. Imana ishimwe cyane. Rero abasenga nabo nyene bapfukamye mu gihe abatapfukamye batemba abapfukamye bazohagarara. Muvuga amen ntoya nk'abadasenga ariko abasenga mwari kuyivuga neza. Si benshi ntubyumva none. Esa dufashe cyane. Ari ibintu bidatangaza, ibyago biri mu isi ntibitangaza kuko mu by'ukuri abantu bariko baranywana n'Imana neza si benshi. Hariho kwihoza iby'Imana kino gihe kandi nivyo kuko wa mubi mbere yuko ngo ikizira gihagarara mu rusengero, mbere yuko n'umwami wacu Yesu Kristo agaruka ngo azobanza kubaho kureka Imana, kandi abantu bazoreka Imana atanyanduruko. Rero nta gitangaza yuko twumva ibintu by'ibyago biba kuko abantu bariko baranywana n'Imana si benshi. Mu gihe cyo gutera twegereza kuva mu isi, abantu barushijeho kumatana n'isi gusumba kumatana n'Imana. Ariko muri Kolosayi mu gice cyaho ca 3 harimo amajambo y'Imana tubwira ngo nuko rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, mushire imitima ku biri hejuru yo Kristo ari, mureke kwishira ku biri mu isi, murondere ibiri hiyo hejuru, mwoye kurondera ibiri mu isi. Ari jewe ndabivuze uvuga uti ndagutesheje amaswingi yawe, mugabo ko ari ijambo ry'Imana yakuremye niyo ifise kode y'ubuzima dukwiye kuvyumvira. Amen. Duhe Imana amashi. Rero n'abantu bosemerera cyane bakavuga ngo bonane, bakavuga ngo umwaka mwiza, bagasemerera cyane. Nushaka kubera umwaka mwiza gutyo ari inzira bicamo umwaka ukubere mwiza. Nabo meneka amatempa inyumviro, sinzi ngene babyita mu Kirundi, inyumviro amatwi agaturika kubera ijwi ryagiye hejuru, amabati akaguruka, dusemerera ngo bonane, bonane ntizopfa kuba nziza gutyo, umwaka ntuzopfa kuba mwiza gutyo. Babisemereye kenshi. Hariho n'ibihe bari bidegemvya ata covid yari babujije kugira amaveye. Hari ibihe bari bidegemvya ata covid yari babujije kuja mu mabarabara, ata n'intambara niba nashaka zari ziteye igihugu ahatandukanye mu bihugu bitandukanye. Barasemereye, ariko ni bande umwaka wabereye mwiza? Imana dufashe cyane. Nibaza yuko umuhinga wo gukora ibikorwa
iyo ari umucanyi w'ipasi bayicomeke, umuhinga n'utahura akaraba iyo pasi ingene ikora. Hariho upasi tumenyereye upfa gucomeka bapfa kuzungurusha ukaza urakora ko wumviriza, ntiwategerezwa gukora biranditseko, ntiwategerezwa urakora ko wumviriza ko ishushe biranditseko. Ariko hariho n'izindi pasi ziteye imbere gusumba turya, naho zose zigorora. Ntushobora gupfa kumenya ni gute ufyonda udafise ka gapapuro karimwo kugira ngo usome urabe ingene iyo pasi ikora. Canke naho iyo pasi muba mwaramenyeranye, bwa mbere yo kumenyerana ubanza kuyiga. Kandi uyiga wisunze iki? Uyiga wisunze uwayikoze ivyo yayivuzeko. Ubuzima bwacu bwakozwe n'Imana, dutegerezwa kwisunga Imana kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza. Rero tubangire ugutwi twumva ico uravugana natwe. Dusangire ijambo rifise umutwe w'amajambo uvuga ngo umwaka w'ubwenge bwiza, canke umwaka w'ubwenge Imana. Uko ubwenge bwose sibwo, hari ivyitwa ubwenge atari bwo ufatiye ku Mana. Dusome muri Yakobo igice ca 3. Yesu ashimwe. Yakobo igice ca 3 tangurira ku murongo w'13 tugeze ku murongo w'17. Itandukaniro ry'ubwenge bwo mw'isi n'ubwo mw'ijuru. Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura ku kuri. Ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Kuko aho ishari riri bo no kwirema ibice ariho umuvurungano uri n'igikorwa kibi cyose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buratunganye kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. Imana ishimwe. Kandi ivyo vyerekana ngo Imana niyo bwenge, kwa kurema isi ikoresheje ijambo, kwa gukora vyose kwayo guhambaye gusiga abanyabwenge. Bibiri tubwira muri Yobu n'ahandi ngo yabiremesheje ubwenge bwayo. Imana ishimwe cyane. Rero Imana iragomba ko abana bayo bagira ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Iyo tujana abana bacu mu mashure, nta kindi kintu tuba tubaronderera atari uko baca akenge ko mw'isi kitwa ubumenyi. Buriya ni ubumenyi, si ubwenge. Ibyo turiko turavuga ni ubwenge. Yesu adufashe cyane. Rero Imana nayo nk'umwigisha mwiza n'umuvyeyi igomba kuvyara nk'ukwiri. Amen. Yesu adufashe. Umunsi nka yovyara ugasanga yavyaye ingurube ifise ubwenge, yoba ari ibara nyene. Kandi n'ingurube hamwe yovyara ugasanga yavyaye imbeba, canke ugasanga yavyaye ikibwana c'imbwa, canke ugasanga yavyaye inyana y'inka, naho nyene yokumirwa. Wavuga uti uwondi suyu, nta kuntu muri jewe hova ico ntari. Turi kumwe bantu b'Imana. Nta kuntu muri jewe hova ico ntari. Imana nk'Imana y'ubwenge igomba ko abana bayo bagira ubwenge. Muri yo have uwo nyene nayo iri. Yesu ashimwe cyane. Bimwe mu bizotuma umwaka utugendera neza
nuko turonka ubwenge. Kandi ubwo bwenge Bibiliya ivuga, Yesu yaravuze ngo iyo ab'isi babumenya Petero ngo iyo ab'isi bamenya ubwo bwenge ntibaba barabambye umwami wabo. Iyo babumenya ntibaba barabambye umwami wabo. Rero si ubwopfa kumenywa n'abari bo bose, ahubwo ni ubwoshoboza abari bo bose gutebana bo bakamenya ubwenge. Mani habwe icubahiro cyane. N'igipfu cya nyuma ngo muri iyo nzira y'agakiza ntikizozimira. Mu yandi majambo ni ubwenge buza kuvana umuntu hasi mu bujuju n'ubutamenya bukamuha kumenya. Dushimire Imana. Aleluya. Iyo biba bitari uko, benshi muri twebwe ntituba turi mu buntu bw'Imana, ntituba turi mu kubaha Imana, tuba twiba nk'abandi, tuba twica nk'abandi, tuba dusambana nk'abandi, tuba turoga nk'abandi, tuba tubesha nk'abandi, tuba turaguza nk'abandi, tuba dusukwihora nk'abandi. Ariko hariho ubwenge butuhaye kubaho ibyo tutabikora. Haleluya. Tutarinze kubindyarya, tutarinze guca ku bantu tubakorera ibibi, kubera Imana irafise ubuhinga itunzemo abantu, kandi inzira abandi bacamo babanje kwiba wewe ukayicamo ataco wakoze. Ibyo abandi baronka babanje kugiranira nabi wewe ukabironka ataco wagize. Yesu arahambaye. Turakeneye ubwenge bw'Imana kuturangira inzira ducamo, kuduha kuba muri ino si. Haleluya. Mbega hoho ibyo ko abandi babikora, bagakora ibyo byose by'ingene umubiri wishima kandi wishakira ibintu, mbega none byogenda gute ngo umuntu atahure kw'ibyo bidakorwa? Ko benshi babikora babundabunda, abandi bakabikora buzuye isoni, abandi bakabikora bicuza, abandi akaborerwa uyu munsi akarara babaye ko yaborewe, akarara babaye ko yamaze amahera yiwe, bukeye mu gitondo aravye mu mifuko yamuheranye, mugabo ejo si wabona araronsa yandi. Ubwo bwenge bubura ngo umuntu aguma akora ivyo yanka, nibwo Imana igomba kuduha. Aleluya. Imbohe zugururirwe, abatabona babone, abatagira kumva bumve, abatagira gutahura batahure, ababuza ingene bagenza baronke uko bagenza, kuko bahawe ubwenge n'Imana. Haleluya. Rero mu mwaka mushasha, mu bihe bishasha, muri situation shasha umuntu abashitsemo arakenera ubundi bwenge atari bwaronka. Amen. Ese ashimwe. Uwo kwimura mu kazi wahoramo akagushira mu kandi kazi atari ko wahora ujejwe, uraza gusanga ukeneye ubundi bwenge utari bwaronka. Ico gihe buba ari ubumenyi buvanze n'ubwenge. Natwe twinjiye mu mwaka mushasha tutazi ibiwurimwo, turakeneye ubwenge buhwanye n'igihe tugezemo. Uzobigenza gute amategeko mashasha asohotse? Uzobigenza gute ibintu biguhindukanye? Uzobigenza gute ingingo utaruzi ko zofatwa zifashwe? Nibaze nk'ubu hamwe hoshingwa itegeko ko ata muntu azoja kwivuza adafise urucanco rwa COVID. Niwibaze hamwe vyoba, simvuze ko vyabaye kandi ngirana naho biraha. Bavuga ati turavura abantu bose bafashwe na COVID, mugabo abatarahabwa urucanco ntimuvugwa. Honyene n'ibisazi, kuko abahawe urucanco ntibategerezwa kugwara.
hanyuma mugabo kandi ugacushirwa mu mutego umeze gutyo. Turaza kuvura murabyumva n'agafindo, hari iryo tangazo ntaryo ndumva mugabo ryiyumvire ry'abana, itangazo ririmwo mucanganyiko w'amarangi, sibyo? Turavura abantu, turabaha imiti bafashwe n'umugera wa Covid, ariko kugira ngo tubakire tubavure muza kuba mufise urupapuro rwerekana yuko ibaze bivuzwe gutyo. Uri ncandagisha nawe candazwa ari bo bonyene bavugwa. Urareka kwicandagisha kandi niwagwara uzocubura aho wivuza. Ibintu bibaye nk'uko ndakubwiye ibitaraba, sibyo? Igitangazo ntaryo ndumva jewe, ngo ibintu bibaye nk'uko wowe ukeneye ubwenge bw'Imana. Mu mwaka mushasha, mu gihe gishasha, mu bihe tutari tuzi, mu kintu gihindutse, tuba dukeneye ubundi bwenge. Ese ashimwe cyane. Some irindi jambo ry'Imana. Mbega ubwenge baburonka gute? Ese ashimwe. Dusome igitabo ca mbere c'Abami igice ca 3. Kugira twishure kuri ico kibazo kivuga ngo mbega ubwenge baburonka gute? Mwe muyera bane natwe. Igitabo ca mbere c'Abami igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 28 turasoma tunyarukije cyane. Salomo asaba Imana ubwenge. Maze Salomo asabira Farawo umwami wa Egiputa, arongora umukobwa wiwe amujyana mu gisagara ca Dawidi gushitsa amaze kubaka ingoro yiwe bwite n'ingoro y'Uhoraho y'uruzitiro rwo kuzitirira Yerusalemu impande zose. Kandi ico gihe abantu batangira ibimazi ku mpinga z'imisozi, kuko gushitsa batangira ibimazi ku mpinga z'imisozi, kuko gushitsa ico gihe atangoro bari bwubakire izina ry'Uhoraho. Kandi Salomo yakunda Uhoraho akagendera mu mabwirizwa ya se Dawidi. Mugabo yatangira ibimazi ku mpinga z'imisozi akahosereza imibavu. Navyumvise igihe uko cari kimeze, nta ngoro yari ihari kugira abantu bashikanire Uhoraho, baca barinda kuja ku mpinga z'imisozi ku bukene bwo kuronka inzu y'Uhoraho. Salomo nawe ari ikintu mukwiye kubona hano, Salomo ngo yarakunda Uhoraho. Mana ishimwe cyane. Murongo wa 4. Bukeye umwami Salomo aja i Gibeyoni gutangira y'ibimazi, kuko ariho hari hakuru ku zindi mpinga z'imisozi. Nuko yosereza ku gicaniro caho ibimazi 1000. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni, Uhoraho amwereka mu nzozi mw'ijoro. Haleluya. Abashima Imana, Imana irabiyerera. Nuko Imana iramubarira iti, nsaba ico ugomba ndakiguhe. Salomo arishura ati, wagiriye neza cyane data umusavyi wawe Dawidi, kuko yagendera imbere yawe mu vy'ukuri no mu vy'ukugororoka, agutunganiye mu mutima wiwe, kandi ukaba waramugereye kuzomugirira neza cyane nk'uku, ukamuha umwana wo kumusubirira ku ngoma nk'uko biri uyu munsi. Nuko none Uhoraho Mana yanje, jewe umusavyi wawe wanyimitse mu gishingo ca data Dawidi, naho nkiri umwana muto gusa, sinzi iyo bija niyo biva. Kandi jewe umusavyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije, ihanga rihambaye ritoharurika, kandi ngo rimenywe ubwinshi bwaryo.
none rero jewe umusavyi wawe numpa umutima w'ubwenge nshobore gucira abantu bawe imanza menye gutandukanya ikibi n'iciza. None ninde yoshobora gucira imanza irihanga ryawe rihambaye? Maze binezereze Uhoraho yuko Salomo asavye ivyo. Biranezereza Uhoraho niwe asengera ubwenge. Nuko Imana iramubarira iti ivyo ko ari vyo usavye ukaba udasavye kuramba canke ngo usabe ubutunzi. Burya abatandukanye basaba ibinyene kuramba n'ubutunzi. Zundindi nzara amana uyu mwaka benshi sivyo basaba. Kuzo tuzigame mwami ntidupfe. Benshi nibyo basaba. Imana nayo iti ivyo ko ari vyo usavye ukaba udasavye kuramba canke ngo usabe ubutunzi canke ngo usabe ko abansi bawe bapfa, ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza, nuko nkugiriye nk'uko usavye. Guhaye umutima w'ubwenge wo gutahura atawe muhwanye mu bakwitangiye imbere canke mu bazoguherukira. Mana ishimwe. Kandi nguhaye n'ico utansavye, nguhaye ubutunzi n'icubahiro bituma ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cose ukiriho. Mana ishimwe. Igihe cose akiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje nk'uko so Dawidi yagenjeje, nzoguha kuramba. Maze Salomo aribambura amenya ko ari inzozi. Mana ishimwe ko no mu ndoto dusenga. Maze aje i Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho ahosereza ibimazi, ahatangira n'ibimazi by'ishimwe, atumirira abantu biwe bose amazimano kubera Uhoraho yavuganye nawe. Kandi yamuhaye iki? Ubwenge. Turakunda kuza gutanga ibimazi by'amashimwe twaronse ubuzi, ariko ubundi we yatanze ikimazi cy'ishimwe yaronse ubwenge. Mbega wowe uzokizana? Simvuze hano uzogishikanira Imana, uzogira ishimwe niwaronka ubwenge. Bukeye bamaraya babiri baza ku mwami bahagarara imbere yiwe. Umwe muri bo aravuga ati urazirikanye mugenzi, jewe n'uyu mugore tubana mu nzu imwe, bukeye mbyara umwana turi kumwe mu nzu, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe arabyara, kandi twari twenyene ata muntu wundi yari kumwe natwe mu nzu atari twebwe twembi gusa. Hanyuma umwana w'uyu mugore ahenga mwijoro arapfa, nyina yamuryamyeko. Nawe acavyuka mu gicugu ankura umwana iruhande nsinziriye, jewe umusavyi wawe gusinzira bikwega imanza. Amuryambika mu gikiriza ciwe, wa wundi apfuye amuryambika mu gikiriza canje, ngo mvyuke konsa umwana, bugira buce sanga yapfuye. Ariko bukeye ndamwitegereje sanga siwe wiwanje navyaye. Uwundi mugore aramwishura ati namba ukomeye niwe wiwanje, nawe uwapfuye ni rwawe. Uno nawe ateka namba uwapfuye niwe mwana wawe, ugikomeye niwe wiwanje. Uko niko baburaniye imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati mbega kumwavuga gukomeye niwe wiwanje, ngo nawe uwapfuye niwe wiwawe, uwundi niwe wiwawe, ugikomeye niwe wiwanje. Aratangara. Umwami arongera aravuga ati imunzanire inkota. Bayizana imbere y'umwami. Maze umwami aravuga ati uwo mwana akomeye nimumucemo kabiri, igihimba kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe uwundi.
nuko wa mugore nyina w'umwana akomeye kuko mu mutima yari afise ikibabarwa c'umwana wiwe abarira umwami ati ewe mugenzi uyu mwana akomeye pfumumuha ntumwice na gatoya ariko wa wundi ati mumucemo kubiri tumuhure twebwe maze umwami araheza aravuga ati uwo mwana akomeye ntimumwice na gatoya mumuhurya ko ari we nyina kuko ari we nyina nuko abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza baca baramutinya kuko babonye ko ubwenge buva ku Mana buri muri we bwo guca imanza. Aleluya. Mu gihe c'ibizazane, mu gihe c'ibidadi, mu gihe c'ibigoye, mu gihe c'umwijima, mu gihe c'ukuyoberwa ico arico, mu gihe c'ukubura ico ufata n'ico ureka, ubwenge buratabara. Abavyumvise Imana ishimwe. Si ubwenge ubwo ari bwo bwose, ni ubwenge buva ku Mana. Abamadiplome bananiwe, utize namba akaronka akenge k'Imana aratabara umuryango, aratabara igihugu. Aleluya. Ico cambere ni gute tworonka ubwenge? Cambere ni mu kubusaba Imana. Salomo yarabusabye arabuhawe. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Dusanzura ha mu gice ca 4 murongo wa 29 tugeze ku murongo wa 34. Ifite ubwenge bwa Salomo. Nimurabe ko Salomo yahawe ubwenge. Nuko Imana iha Salomo ubwenge n'ubuhinga bwinshi cyane n'umutima wagutse. Gute nk'uko isesero ry'umusenyi wo ku kiyaga ryagutse. Ubwenge bwa Salomo bwaruta ubw'abanyabwenge bose b'uburasirazuba n'ubw'abanyegiputa bose. Yarusha abandi bantu bose ubwenge. Yarusha Etani umwezerahi na Hemani na Karukori na Darada bene Mahori, mbere yaravugangwa mu mahanga yose amukikije. Yigeneye imigani 3,000 n'indirimbo 1,005. Yarazi kudondora ivy'ibiti uhereye ku isederi y'Ilebanoni ugashitsa kuri ezobu imera ku mazu. Yarazi no kudondora ivy'ibikoko n'ibisiga n'ivyikwega hasi n'amafi. Aleluya. Abagoronome muko wapi? Ababiologiste muri hehe? Abahinga mu vy'isi n'ibimera mw'isi muri hehe? Salomo yarabarusha kandi ntiyagiye mu ishuri, turetse ishure ry'Imana. Genda kubwira diplome yawe yohura n'ubwenge bw'Imana wokora ivy'ibitangaza, ariko iri yonyene nukuri udashobora kunanira. Hari igihe abantu bishimira ivyo bize, bakishimira ubuhinga, bakishimira kumenya kuraba ingene bamenyereye izuba riseruka n'ingene bamenyereye ibintu bigenda. Ivyo bikabagira kuko bakoreye mu bintu bihera kandi bitagira ubwenge, ariko Imana irafise ubwenge. Icoma tukaronka ubwenge nuko abantu bakava mu mahanga yose bazanywe no kumva ubwenge bwa Salomo. Barungitswe n'abami bose bo mw'isi bumvise ivy'ubwenge bwiwe. Amaze abantu bazoze baratororoka bazi wawe kugira ngo mume muravugana bumva ubwenge bwawe. Amen. Ndayivane muri aba bantu. Ariko nawe ntiwovuga amen. Mukama wanje. None dusenge canke tubireke? Maze abantu bose bakaza bakava hirya no hino atakindi kibazanye, batazanywe nuko bambaye inyambara abami, batazanywe nuko uri umutunzi wa cane, batazanywe nuko ufise stoke nini, batazanywe nuko ufise inoti nyinshi, bazanywe n'ubwenge bwawe.
amen. Imana ishimwe. Iyo Imana iri kwirafasha umuntu ariko igendera gufasha kumenya si hari igihe nukuri mujanye iragufasha niko biri sugucacisha. Imana iragufasha kumenya uwo yaguhaye kuba. Aleluya. Niyihe ngabire iri kuri wewe. Imana ishimwe. Amen. Ndashima Imana yuko mu vyo itugabira iratugabira gutahura ijambo ryayo. Amen. Kandi ivyo nawe uzobitwaka Yesu niwe yabitugabiye. Amen. Rero ijambo ry'Imana riravuga mu Migani jewe bwenge ngo inama nziza ivy'iwanje. Aleluya. Inama nziza iva iwanje. Aleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Uzonezerwa niwasanga buhanura batagira esheke, niwasanga bugiriye inama itabatabagura, niwasanga bugira inama bibaberako. Uzonezerwa kuko ubwenge bw'Imana yiteguye gukorana n'abantu bayo. Icya kabiri, turondera ubwenge gute? Mu kwiga. Mana ishimwe. Mu kwiga Yesu ashimwe. Turasoma mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Aleluya. Uko abakristo bakwiye gukura mu vy'Imana. Tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva. Naho mwari mugeze kuba bigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata sukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Murongo wa 13, nuko utunzwe n'amata abataramenya ijambo ry'ukugororoka kuko abari uruhinja. 14, ariko ivyo kurya bigumye nivyo bakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Mana ishimwe. Aleluya. Nibaza ko ushobora gutahura ingorane y'umuntu atiga wiyumviriye umuntu ashitse mu kibanza bakoreramo ikibazo atigeze yiga. Reka mfate abantu batazi gutwara imoto bari muri twebwe. Nibaza ko ari benshi batabizi, ariko abagabo baragwiriyemo. Nawe niwiyumvire utazi gutwara, ndatoya akarorero. Yumvira utazi gutwara ubwato bumwe bunini, ntuvuge kaka. Ubwato bumwe butwara amakamyo. Hanyuma bagaca bakubwira bati tugira dukoresha ibibazo abantu bazoza baratwara ubwato, kandi nabo bagaca bakwandika mu bakora ibibazo. Niwiyumvira ingene wakwiyumvira ikidikirize ku buryo bitakorohera na gato ikubahuka gutora urupapuro ngo ukore ikibazo. Turi kumwe abantu b'Imana. Urashobora gutahura ingorane z'abantu batiga wiyumviriye uwo muntu ingene yo kuyumva amerewe yisanze mu kibazo nk'ico, aho abantu bagira bakora ikibazo cyo gutwara ubwato nawe atarahonyora n'ahantu hari amazi. Abandi barize, barageragejwe, barabahaye utubazo twa mbere tw'imyimenyerezo, nawe ushitse ku kibazo rukokomo cyo gutwara igikombe, kandi ushikiriye ikibazo utize. Abantu benshi niko babayeho, bahura n'ibibazo badafitiye ubwenge, bahura n'ingorane batigiye, kandi nitutiga
tuzokwama dusanga dufise amayesheki, tuzokwama dusanga ibintu byatugendeye nabi, kuko nta bwenge tworonka tutiga. Mu Migani 2, mu Migani 8, Bibiliya ivuga ngo bwenge arasemerera, akavuga ngo nimuze hano ndabigisha. Amen. Bwenge arasemerera, nimuze mwige. Muri 2 mu Migani havuga ngo ubwo bwenge Imana yabubikiye abagororotsi, kandi ngo niwashira ijwi ryawe hejuru ugatakamba urondera gutahura, Imana izokwishura, uzoburonka. Urabizi? Ntawubizi? Kwezi kwa mbere kugeze ku itariki 2, ntawubizi kugeza mu 12 ibibazo uzoba umaze guhabwa byo gukora. Uzomaze guhura n'ibibazo bingahe? Kandi uzotegerezwa kwishura. Uzotanga urupapuro rugaragara, niwarutanga naho uzoba uyobewe, ibyawe bizoca bigenda nabi. Uzovuga ngo sinurira ubwo bwato kuko sinize kubutwara. Uzogurira utazi kubutwara, hanyuma bwo buce bugutwara iyo bushaka. None rege ntituze duhure n'ibibazo tutazi gutangira inyishu. Ngira uri hafi yawe uti gira umwete wo kwiga, uzogiza ubwenge. Reka mbwire ababyumviririza ku buhinga mbonesha kure, gira umwete wo kwiga niho uzogiza ubwenge. Gira umwete wo kwiga kugira ngo uronke ubwenge. Uzohura n'ibibazo bitandukanye, kandi Imana irazi gupima ibibazo duhura nabyo. Ariko kandi wajujuse, mu gihe wari kwigamo ntiwige, niwe woba wikwegeye ingorane. Ababyumvise Imana ishimwe. Hari ikintu kigoye, ni uko umunyeshuri atari we yitoraniriza ibibazo azobazwa. Ico kintu kirakomeye. Ariko hari ikintu kiryoshe, ni uko umunyeshuri ashobora gutegekanya ibibazo byose azobazwa. Kiretse umwigisha mubi, uwo nawe siwe dufise. Kandi mwigisha mubi niyahaguruka, mwigisha mwiza azoza kudufasha. Umwigisha mwiza wese abazi ikibazo yaratariye, yarabonye ko abo yigisha yabibigishije, kandi Imana iriteguye kukwigisha. Yesu aguhezagire. Muri iryo jambo nyene turakuramo bundi buryo bwa gatatu bwo kumenya ubwenge. Muri ayo majambo nyene doje gusoma yo mu Baheburayo 5 mu murongo wa 14, ijambo ry'Imana ritwereka ngo ariko ibyo kurya bigumye n'iby'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumugorera gutandukanya ikibi n'iciza. Ubwenge wabwize utegerezwa kubukoresha. Wonjana mu bitaro maze imyaka 10 mfise diplome yo kuvura, mugabo nariko ndayikoresha, ndabizi neza ko notegerezwa gusanga hari ibintu ntazi bikangora. Mugabo uwize makeyi kuri jewe akabindusha, kuko wewe yamara akoresha ubwo bwenge yigishijwe. Kuryamika diplome mu kabati ntibituma umutera imbere ngo nuko umaze imyaka myinshi uyifise. Ubwenge Imana iduha twige kubukoresha, ngo abamenyereye kubukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Ntibaturinda gucacisha byinshi babaza. Hari umuntu aheruka kumbaza, inshuti yanje biga none
gutyo bintu by'incanco ariko abantu bafata amategeko bafata ingingo urebe ibyo bintu ngo nibyaza ubasha ngo tuzemera dupfe ngo cyangwa ngo tuzogira gute tuzemera ducandagwe cyangwa tuzemera tugire gute icyo kibazo benshi baragifise Yesu adufashe cyane ariko nagira ndabwire ngo hariho abandi batarinze no kucibaza cyose nico kimwe bahurodukiramo bavuze bati mwazanye urucanje rwo twaruzanye niho ndi tera nagura kandi simvuze ko urucanje ari rubi kubera tumaze gutegwa nyinshi ntimubizi none ubwo bwa covid ntabyo ndaruzi ko ntimunshiremo ntacyo mvuze gusa ko umuntu ashobora guhura n'ibintu kuko ntamugoreye gukoresha ubwenge mu guhitamo ikibi n'iciza akabanza kwibaza ibibazo igihumbi ariko wowe undi yamenyereye vuba na vuba aramenya icyo yokora haleluya Yesu ashimwe mugoreye gukoresha ubwenge ubwo bwenge mugoreye gutandukanya ikibi n'iciza tuzorinda gukenera gukora ko ngo umenye ko ari bibi cyangwa ari byiza muri wewe hariyo gutandukanya urabizi abantu bo muri banki barazi gutandukanya inoti y'ipirate n'itari pirate kandi batubwira yuko iyo ushaka kumenya inoti y'ipirate ni wiga inoti y'ipirate wiga inoti itari pirate umaze kumenya inoti itari pirate ukayimenyera neza ingene uyikoze kwimera ukoze ku pirate ucuvyumva uti kinkozeko sico nahora nkoraho wimenyereza ukuri muzomenya ikitari ukuri merci Jésus cyubahiro ni cyawe icyakane twamenye ubwenge gute mu kureka ngo muhezagiro w'Imana tubere haleluya hello bantu b'Imana hariho abantu batazi cyari cy'umuhezagiro Esawu yarafashe ibyari kumubera umuhezagiro abikaba n'ibiharage ngo ifungurwa kubera zitukurije ngo nawe ashoje mu mwanya muto yari ahevye ibyitwa umuhezagiro atora ibiharage biri kuziba atora indya ziri kuziba sisiko byari ibiharage cyangwa itoki cyangwa ubushatsi agira vuge ngo manjegeri nibwo bushatsi Yesu ashimwe cyane sinzi icyo cyari kiri ubwo ngo yabonye ibyo kurya anyuma aravuga ati nyihera ngekosha Yakobo nawe mu mayeri yiwe meje ati nkagenda ndaguhaye utemeye yuko dukaba nkabasamurako hanyuma nawe ugaheza ukagira ibyo byo kurya bigira biheru uyu munsi uja kuri toilette abantu benshi ntibakunda kwimvira turaze kubona ikintu twaronka umwanya Yesu ashimwe cyane kubwo Yesu adufashe kubwo gutamenya ubushobozi bw'umuhezagiro abantu barahomba umuhezagiro ariko ca bugufi imbere y'Imana umvira iby'Imana ikubwira ikurunde ku muhezagiro wayo ubwenge bwayo bugira ikimazi muri wewe igitabo cya mbere c'ingoma mu gice c'12 igitabo cya mbere c'ingoma igice c'12 umurongo wa 32 abo mu Bisakari bari bazi ubwenge bwo kumenya ibihe bakamenya n'ibyo Abisirayeli bakwiye gukora bari abakuru 200 bazananye n'abandi biwabo bagaba mani habwa icubahiro abo mu Bisakari n'abantu bavuga ko umuntu yitwa Isakari umuhezagiro bari barahawe wari umuhezagiro wo kugenzura ibihe bakabimenya aleluya wari umuhezagiro wo gusuzuma ibintu uko bimeze igihe uko kimeze ariko hari ikindi ciyongerako ngo bagaca babwira ubwoko bw'iwabo kwa faire
ni igiki gikwiye gukorwa mu gihe nk'iki? Hello, ndanyotewe kuba aba bantu, ndanyotewe kwakira umuhezagiro nk'uyu, kumenya igihe icyo ari cyo ukamenya n'icyo gukora muri icyo gihe. Birakakuba ko rero muri uyu mwaka nubwo muvuga ngo ni turi mu 2022 utazi 2022 icyo ari cyo, ariko Imana iguha ubwenge utahure 2022 ni iki, mbega hoho nkora iki mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu kugeza mu kwa 12. Imana iriteguye kubana n'abantu bayo. Mwumvira amashyi menshi Imana, mwumvira amashyi menshi Imana, irabibereye. Abandika imirongo ya Bibiliya mwandike Matayo 16:13. Yesu aranebagura bambe 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Yesu aranebagura abantu bazi kugenzura ibindi bintu ariko batazi kugenzura igihe cy'Imana, batazi kugenzura iby'Imana iri kuragwa, bagasaba ibimenyetso mu gihe batari kubisaba kandi bari bafise ibimenyetso. Mbere ntiyemeye no kubaha ibimenyetso, yaciye ababwira ngo nta kindi kimenyetso muzahabwa atari icyayo n'ayamaze 3 mu nda yiwe. Yesu adufashe. Hari ibimenyetso twamaze guhabwa n'Imana izi ko yabiduhaye, ikaba izi ko ata bindi bikenewe inyuma yabyo, ahubwo abagize ubwenge babitahure. Nagira ngo sozerere ku guterana intege ku kamaro k'ubwenge. Icambere, ubwenge buraduha kumenya icyo uhitamwo n'inkurikizi yacu. Kumenya icyo uhitamwo n'inkurikizi yacu. Umusiguzi 10 murongo wa mbere kugeza ku wa 3, Agakwabu murongo w'8 kugeza ku 10, Agakwabu 14. Umusiguzi 10 murongo wa mbere kugeza ku wa 3, Agakwabu 8 kugeza ku 10, Agakwabu murongo wa 14. Icya kabiri, ubwenge buragufasha kwitanga ibitaraba. Kwitanga ibitaraba. Umusiguzi 10 murongo w'10 kugeza ku 11. Umusiguzi 10 murongo w'10 kugeza ku 11. Turaza gusoma dushojwe n'Imana. Hello, urashobora gushika ahantu hazi kandi abandi mujanye batahazi. Urashobora gushikirwa n'ibintu wamaze kubimenya kandi abandi batabizi, bibabereye bishasha, nawe ufise aho mwahuriye navyo mu bwenge bw'Imana. Aleluya, Imana ishimwe. Iyo abanyeshuri bariko bariga, hariho bamwe uza wumva bavuze ngo iki kintu ntigishobora kubura mu bibazo, iki tucige kizoza. Ugenzuye ukamubaza uwo munyeshuri, usanga kimwe mu bituma bavuga ngo iki kizoza ni ingene uwo munyeshuri yamenye ko icyo kintu gifise akamaro muri ivyo vyigwa. Ko nawe uri mwigisha ukigisha abantu ukeneye ko bamenya, utogisiga kuko ukeneye ko bakimenya, kuko hajya mwigisha mu bisanzwe abazi ivyo yarakeneye ko abantu bamenya. Ntabazi ubuntu bw'ubujuju butagira icyo bumaze, abazi ivyo akeneye ko abantu bamenye. Rero urashobora kwitanga ibitaraba ukazohura n'ibintu ufise aho mwahuriye mu bwenge bw'Imana. Cya gatatu, ubwenge budufasha kunesha intambara. Umusiguzi 9 murongo wa 18. Twohera ku wa 15
tugashikana ku 18 ni kubura umwanya gusa. Ngabo ubwenge budufasha kunesha intambara zikomeye aho ibirwanishwa bidakora, aho inkoho n'amasasu bidakora, aho abateruye ivyuma badakora, aho abafise ubuhizi bw'umubiri badakora. Ubwenge buva ku Mana buradufasha kunesha intambara bene izo. Cakane, ubwenge tuma duca imanza zibereye. Ntufate n'aba bantu, ntubatahura ukutariko, nawe ubwawe ntufate ibintu ngo uvyambike ubwiza bitagira cyangwa ngo uvyambike ububi bitagira. Ntiwitiranye ibintu byose ngo ugume uvyita bibi kuko wahahamuwe na bibi, cyangwa ngo ugume uvyita vyiza kuko uborewe n'umunezero. Oya, gutandukanya ukamenya guca izibereye. Akarorero twakumvise ni Salomo. Mana ishimwe, haleluya. Guhereza ibintu aho vyategerezwa guherera, gutumbereza ibintu aho vyategerezwa gutumbera, kwerekeza ibintu aho vyategerezwa kwerekera, kurabisha ibintu kubo vyategerezwa kuraba. Yesu bamutetse umutego, bagomba kumuronka gugwitwazo, kandi ivyo nibisanzwe natwe birabaho. Bamubwira ngo biremewe gutanga ikori cyangwa ntivyemewe, nawe arababwira ati nimumereze ifaranga ryanyu. Bararizana, arabereka ati mbega ikimenyetso kiriko ngaha ni cande? Bati ni ca Kaisari. Nawe arabishura ati nuko rero ivya Kaisari mubihe Kaisari, vy'Imana mubihe Imana. Ikibazo cari gihera, yaronsa ngaha ayarenga 10 kuko ntibasubiye kumubaza ikindi kibazo. Imana ihabwa icubahiro. Hari ibibazo mw'abantu, hariho ibibazo ari bya bindi inyenda muvano ya ryogo yarikiye hehe mu ntege, sibyo? Wicare nturike ugororoke inkoroke. Inyenda muvano ya ryogo yarikiye mu ntege. Hariho ibibazo uba ukeneye gusa ubwenge bw'Imana. Bwakire, urabukeneye, ndabukeneye. Bwakire. Haleluya. Mana ishimwe. Icya gatanu, ubwenge burafise akamaro ko kudufasha gutandukanya ibihe ukabitahura. Sinobisubiramwo, mwumvise ibya Bisakari. Haleluya. Kudufasha gutandukanya ibihe ukabitahura. Iyo abantu bataye ubwenge n'abagenda bafatwa n'impwemu mbi kanaka, dora tubibona, ukamubaza uti mbega ubu turi gihe ki? Mbega aha turi ni hehe? Ahubwo ngo nahonze cyangwa ubwira ibindi bintu bitabaho. Iyo ubwenge bwatakaye, umuntu yagize isanganya akisanga ari muri koma, ataratakaza gose no kuvuga, atangura kuvuga ibintu bitaroranye, akitiranya isaha zigeze. Ariko ubwenge bugarutse, uramenya ngo turi 3:00, kandi 3:00 nta bantu baja kuryama, abantu bose baba bari ku kazi. Jewe rero nikanguye n'abanyeshure, nimba nsaba imbabazi ndazisabe. Uboroga ukaboroga, urira ukarira, utwenga ugatwenga, uko wamenya igihe icarico. Mumpere Imana amashi. Amen. Icya gatandatu, kumenya ibikorwa bikenewe. Haleluya. Ubwenge buradufasha kumenya ibikorwa bikenewe.
twabonye abisakari ntibamenye ibihe gusa ngo bamenya n'ibintu bikenewe gukorwa. Aleluya. Birasa kandi sinohateba, ndibaza ko ivyo mu vyumva. Ubwenge nibwo butuma umuntu amenya ngo uyu si umwanya wo kwicara, umwanya wo guhaguruka. Nibwo butuma umuntu amenya ngo ko urya muntu ateye ibuye reka ndarikwepe. Nibwo butuma umuntu amenya ngo ko amatara azimvye reka nze ndayazimya ku murango, kandi ku murango izuba riraka ntakenewe, ukirinda amadepense adakenewe. Ubwenge nibwo butuma umuntu amenya ivyo akora, buzogufasha ahatandukanye. Ubwenge buzoguha kumenya ivyo ukora. Indwi cyanyuma, ubwenge bukurinda uburuhe bw'ubusa. Haleluya. Musiguzi 10:15. Ubwenge bukurinda uburuhe bw'ubusa. Kenshi umuntu yahuvye inzira kuko atayimenye, arafata inzira, abarundi bavuga ngo arohoha. Arafata inzira akagenda, kandi ntuze muhuye musanga akobeje nkaho umenga hava ashika, kubera depart yiwe y'ugufata iyo nzira yabereye mu mayira abiri. Hari ahantu hari inzira zibiri, hanyuma rero acafata inzira aragenda akobeje, muhuye usanga akobeje, cyangwa wumvise uwamubonye usanga yari akobeje nyene agenda. Akenge kagarutse, mugabo ahantu nja menga ntihameze ubu, none ko ngenda ntashika. Akenge kagarutse, akiga kubaza ati mwomenyera iyi nzira ijahe? Bakamubwira bati ubandanije iyi nzira neza na neza uraza gushika hariya mu mwonga. Irashika. Bati siyo naringiye hariya mu gisagara, iyo abakuru bari niwe narondera. Kugira ngo bikunde gushika aho hantu uvuze, hindura inzira. Ati none cancahe, subira inyuma, niwashika hariya amayira abiri wigera kubona uca utora ya yindi wari waretse, uca ujana irya. Ubwenge burakenewe abantu b'Imana. Haleluya. Ariko cha wiyumvira ingufu wakoresheje, wohoha, niko bavuga mu Kirundi. Ingufu wakoresheje umara ibirometero ugenda, kumbe ugiye guta umwanya n'ingufu, icuya kikakuvamo, utwawariye tukakuvamo, ugatema ugakenera kurya n'utundi, kandi ukadukenerera mu nzira itagira nk'utwo kurya. Ariko iyo wafata inzira y'ukuri wari gusanga n'utundi urya twari mu nzira, ubwo igisagara cyari imbere. Kuguguta byadukwegeye ibyago byinshi. Je ndibuka nk'ijijwe nasi imyaka 21 yagiye kuba n'ibiri. Imana ishimwe, ahubwo 22. Imana ishimwe cyane. Mugabo je narahagaze ndavuga ni none iyi myaka yose yaheze ndihejewe nguguta ntazikombesha pe. Nararize mwanya munini kubera ikinamaze imyaka ingana uku, narihejewe nkamarimye uko mbuka kukuri kw'Imana, uko nezerwa n'ingene Imana imeze, uko Yesu angirira neza, gasanga nguma nikorera amaboko. Ariko kandi ubwo hoho yaravanze n'umunezero, bavuga kubera iki ibintu nabimenye kera, kubera iki ntamenye kera ibyaya mahoro, kubera iki umunezero nawe uronse kera, kubera iki ntapfuye muri ibi bintu kera. Hagumana uwo mubabaro. Nari narataye ingufu, ariko hariho abantu bahisemo kare rwose. Hariho rero ibikuvako
ugasanga urafise ubwenge, n'ibindi bikuvako ugasanga nta bwenge ufise, hariho n'ibitakuvako. Ariko uguhitamo k'umuntu kwamaho. Imana ishimwe. Nagira ngo turangirize aho iyo mirongo ya Bibiliya navuze, twayisoma twiruka musiguzi. Igice kitangurire mu gice c'icumi. Yesu ashimwe. Murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Isazi zipfuye zituma amavuta yinjijwe n'abahinga babimogoreye anuka umuduhu, niko n'ubupfu naho bwoba buke bwonona ubwenge n'icubahiro. Umutima w'umunyabwenge umuroresha iburyo, ariko umutima w'igipfu ukiroresha ibufuti. Mbere kandi igipfu iyo kigenda mu nzira, ubwenge bwaco burazimira, kikabarira umuntu wese ngo uri igipfu. Murongo w'umunani. Uwimba icobo azogikorokeramwo, kandi umena urugo inzoka izomukomora. Uwimba amabuye azomukomeretsa, kandi usatura ibiti bimushira mwirinde. Incabiti yipfushe umuntu ntayikarishe, azoba akwiye kongera kw'inkomezi zo gushimika, ariko ubwenge bugira ikimazi mu kurongora umuntu. Ayo majambo twongeye kuwa 14 havuga ngo, kandi igipfu gihogomboka mu magambo, umuntu ntazi ibizobaho, kandi ibizobaho inyuma yiwe yobibwirwa nande. Twanditse ayo majambo mu kuvuga ko ubwenge aribwo bufasha umuntu kumenya ico uhitamwo n'inkurikizi zacu. Dusome muri ico gice nyene turaba iki ca kabiri citwa kwitanga ibitaraba. Murongo wa 10 n'uwa 11. Incabiti iyipfushe umuntu ntayikarishe, azoba akwiye kongera kw'inkomezi zo gushimika, ariko ubwenge bugira ikimazi mu kurongora umuntu. Inzoka iyikomo itaragotwa, wari kuyigota ntaco aba akimaze. Turakeneye ubwenge kugira ngo twitange ibitaraba. Ica gatatu kivuga kunesha intambara. Ubwenge budufasha kunesha intambara. Mu gice c'icenda murongo wa 18 twari guhera ku 15 hariho ikibazo c'umwanya. Murongo wa 18. Ubwenge buruta ibirwanishwa vy'intambara, ariko umunyabyaha umwe adabanganya ibyiza byinshi birateye akagongo. Rero ubwenge budufasha kunesha intambara. Mu ca kane twavuze n'akaroro ka Salomo. Ca gatanu twavuze akaroro k'Abisakari. Ca gatandatu twavuze akaroro k'Abisakari n'ubundi. Icindwi ni umusiguzi 10:15 kivuga ngo ubwenge bukurinda uburuhe bw'ubusa. Ibintu bita kuruhira ubusa, uturinda uburuhe bw'ubusa. Murongo wa 15 mu gice c'icumi. Ibikorwa vy'igipfu cose birakiruhisha, kuko kitazi n'inzira ije ibwami. Imana ibaha ubwenge bwo kumenya ivyo vyose. Nifuza ko dusenga Imana. Mwemu yera turagushimiye utugaburiye ijambo ryawe, turaguhaye icubahiro. Girira neza Mwami ubwoko bwawe kugira ngo butahure. Oh haleluya. Bazimiye Mwami niwe bazimurura, abari mwirinde niwe baha ubwenge bwo kwiganzura Mwami umwasi. Imana ikomeye, Imana igira neza, kandi umwaka dutangura ufise n'iyindi zo gukurikira, ariko ntituzi iyo yindi aho izozira n'igihe izoshikako. Turaguhaye icubahiro muri iki gihe tumaze kubona no mu munsi tumaze gushikako, uko Mwami vyejo ufitiwe ibanga nawe, ariko nawe ugatubwira ngo twame twiteguye kandi twame tugavye ko tutazi umunsi n'isaha. Turetse umunsi n'isaha vyo kugaruka kwawe,
n'umunsi w'isaha wo gupfa kwacu ntawe uwuzi. Turetse umunsi w'isaha wo gupfa kwacu n'umunsi w'isaha w'ibibazo byacu ntawe uwuzi. Cyo gituma tukwimitse kugira ngo ugaburire abantu bawe icyo ubwenge bwawe buri. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shaka gusengana nawe wiyumvise